Acacia love. Turagukengurukiye cyane mukama, turagukengurukiye cyane rutare rw'ubuzima bwacu. Kubw'ingabire idasanzwe dufise twebwe abana bawe, nta yindi ngabirano bwa mbere yo kwirata dufise kiretse uyu mwuka w'abazima. Iyi ni intabonwa na bose, kandi yiyerekana ubuhangange bw'Imana muri twebwe. None rose mukamenya guhora ku ngoma, wewe uduteye iteka ukaduha kubona uyu munsi mushasha. Ni umunsi wa gatanu, igenekerezo rya 28 ukwezi kwa11 2025. Ni umunsi ugira 332 muri uyu mwaka. Turi ku munsi ugira 8 mu minsi 40 y'amasengesho. Dutanguye ku buryo bw'umwihariko iminsi 3 yo gusozeramo uku kwezi ko kuzurirwamo ibyacu bwapfuye. Uku kwezi ko gusubizwa mu masengesho yacu. Uku kwezi ko gukurwa kw'igisuzuguriro. Uku kwezi ko gutabagwa. Mukama, ku buryo bw'umwihariko ngomba ndakwisabira ikintu. Ibyaha byacu tubweresheje amaraso meza ya Yesu Kristo. Ubugingo bwacu bukugirire ku mugisha. Ububasha bwawe bukorere muri twebwe. Impuhwe zawe zidutabare. Imbabazi zawe zitubeko. Urukundo rwawe ntirutuvire no mu kanwa na gatoya. Twereke mu maso hawe harabagirana. Iri genekerezo rya 28, rya 29, rya 30. Mukama, uduhera turapaje uzobukonze. Byiza tutabakabakavye muri uku kwezi twari tubyiteze, ubiturose muri iyi minsi 3 kandi uzobukonze. Turakwisabiye uzamure wenyine nka kurya batwigishije gufuruguta mu munyota kugira ngo dukara twabitsweyo. Dufashe gukongereza umuriro mushasha uze nawe nyaguhora ku ngoma. Furuguta mu bicaniro byose twacanye muri uku kwezi. Uduha umugisha ubwoko bwawe, uduha amahirwe mazima, udutandukanye n'amakuba n'ubukene, udutera iteka bigaragare ko twatanguye ku kwezi tugusenga. Ndabizi ko tugifise amahirwe yo guheshagirwa nawe, ariko ku buryo bw'umwihariko gusabye umugisha udasanzwe muri iyi minsi 3 isozera ku kwezi kwa11 kugira ngo tuzatangura ukwezi kwa12
turabo mu muryango wishimiye. Dukure kw'ibyonyine uruhombo rw'ubwoko bwose. Turabizi ko hahiriwe abanyakigongo kuko nabo bazokigirirwa. Turazi ko hahiriwe abari mu barira kuko bazohozwa. Turazi ko hahiriwe abitonda kuko bazotorana isi. Turazi ko hahiriwe abagirira ubuntu abandi kuko nabo bazogibugirirwa. Turazi ko hahiriwe abari n'umutima mwiza kuko bazobona Imana. Turabizi neza ko hahiriwe abaremesha amahoro kuko bazokwitwa abana b'Imana. Turatahura ko hahiriwe abahamwa bahuga ubutungane kuko ubwami bw'ijuru ari ubwabo. Mukama, tugire neza ibyo tutashoboye kurangura bitwinjiza mu buhirwe bwacu twagenewe, ubitubabarire ko, ariko ntihagire ikigutesha kutugabira, ntihakagire ikigutesha kuduha umugisha, ntihakagire ikigutesha kuduha amahoro, ntihakagire ikigutesha kudutera iteka no kudutetura mu makuba y'ubwoko bwose, ku buryo bw'umwihariko kutuvura indwara z'amayobera, kuturihira imyenda, kudukura ku icaniro n'ibindi byonyi by'ubwoko bwinshi. N'ubu tuje ku gicaniro, tuje gucana umubavu udasanzwe. Twakwemeye ko tutazigera twongera kukuryarya. Nuduha 1,000 tuzorikuzanira, nuduha 1,000 tuzorikuzanira, nuduha 1,000,000 1,010,000 tuzozikuzanira. Twarasobanukiwe kuri nyene ibintu, uri nyene ubwenge n'ubweranda, uri nyene ububasha n'ubutware, uri nyene ubushobozi n'ubudahangarwa. Duha umugisha, duha umugwiza, duha umunezero, turinde kubabara, twagurira imbibe, dutera iteka, dutetera mu makuba y'ubwoko bwose, kugira ngo iki gicaniro cyacu cya saa sita z'ijoro, iki tuje gucanira muri rizamu ryo hagati ya saa sita na saa 9, kiduhuze n'imigisha yawe, kiduhuze n'imezagiro yawe, kiduhuze n'ubudahangarwa bwawe, kiduhuze n'amahoro akomoka iwawe. Yesu Kristo mukunzi mwiza, dusengera mu izina ryawe ngo dutabarwe, dusengera mu bubasha bwawe ngo duhabwe ubuyobozi bwa mutima mweranda. Komereza nyene twubake, komereza nyene duteturure, komereza nyene dutere iteka, maze imbaraga zo mu ijuru nizamara kutubamwo, duhabwe imigisha y'ubwoko bwose, dukurwe kw'ibisuzuguro by'ubwoko bwose, abacu bakira indwara, abacu batabagwe, abacu babohoke, abacu banezerwe, kandi abacu barindwe urupfu rw'agashinyaguro, bahabwe umugisha umugwiza, ukuramba no kuranirwa mu izina ryawe giranda Yesu. Amen. Tugire Kristo. Bakunda umukama muri ku mpande zine z'isi, muramitse neza. Mukama Yesu Kristo aduha umugisha twese, aduha umugwiza, aduha umunezero, aturinde kubabara, atwagurira imbibe, kandi aduteture mu makuba y'ubwoko bwose. Amen. Muri rizamu rya saa sita z'ijoro tuje gucana igicaniro cy'ubuhigwe buzima. Iyo tuvuze ubuhigwe buzima tuba twitandukanije n'ubukene bukomoka ku kavuyo, ku bisokuru, ku kutamenya no ku bindi byinshi. Ubundi ni iki cyo kuguha amahirwe? Ubundi ninde yagenewe amahirwe? Ni jewe, ni wewe. Ni igiki cyo kuguhuza n'ubwo buhirwe wagenewe? Ni igiki cyo kumuza n'ubwo buhirwe nagenewe? Ni ijambo natura kandi nkaryemera mu mutima wanje. Kubera iki?
hari ibyo twagenewe ariko tudahabwa. Kubera iki? Kubera ko igisokuru tuvukamo icyaduhishuriye ukuri, cyaba igisokuru cy'ababyeyi batubwiye mu buryo bw'umubiri ndetse n'igisokuru cy'abatwibarutse mu buryo bw'umwuka. Si benshi bahishuriwe ibanga ryo kugena Imana ihezagira itabara ubwoko bwayo. Ababihishuriwe benshi barabyigumanijemo, ntibabitanze ku murage. Ababitanze ku murage bafinze ubupfindo, abatapfinze ubupfindo barabyicecekeye. Ababicecekeye bagiye babijyane, basiga indyane zo kugera dusenga, ntitumenye uko Imana yishyura, ntitumenye uko Imana itabara. Tugeze ku rwego ushobora kuba ukijijwe bakakuremamo ukwizera kugoye cyane. Avuga ati genda utore ibibabi by'ivoka ushyire mu isakoshi yawe, wizere ko acika amadolari bizokunda. Ubundi uko ni ukwizera kwapfuye. Kubera iki? Ntimuturamenya uko Imana ikora ibitangaza. Ubundi kimwe mu bintu bizogufasha guharanira no gushikira imigisha yawe yose wagenewe, ubanza umenye ko wacunguwe, ubanza umenye ko uri uw'agaciro, ubanza umenye kuko uri kose atacoza kiguhotora mu kiganza c'Imana. Kuki Bibiliya irambwira ngo icyo mfise mu kiganza nawe ukinyambura, kandi kambwira ngo ndakubitse nakwanditse mu kiganza canje ubutazimangana. Aho ni muri za 49. Ndaganira nawe ushaka umugisha, ushaka amahoro, ushaka ubuhigwe, ushaka ubwenge, ushaka ubwiranda, ushaka ubutunzi, ushaka ubutungane. Umva impamvu ngomba kuganira nawe. Ubundi hariho nk'umukristo yambarije ati mbese Anita, uri mu gicumuro c'icese, ubu ushobora gutanga icya 10 kikemerwa? Nanjye ndamubaza, mbese icya 10 gisigura iki? Umusaseredoti ashobora kuguca icya 10 akakugushira mu mpongano z'uko utazongera kugera amezi ameranda. Ni itegeko rihari. Wowe nyine uranishikana ukavuga uti baravuze ngo nucekere ukarana n'umugabo biragenda uko. N'abatoba baragufata, wowe nyine urishikana, wowe nyine urica urubanza ukabyumva. Ubwo umwuka w'idini n'ikindi kintu. Namubaje ni mbese icya 10 gisigura iki? Ubundi icya 10 gikuraho iki? Cyagenewe iki? Gukuraho ibyonyi. None icyo wakoze kikakubuza kuja kuremba igweranda kwakira Ukaristiya, icyo wakoze kigatuma patiri akubwira ati wowe nta masakaramento nake, si icyonyi. None kugira ugikugweko n'igiki kindi uzokora? N'isoko ubwanje urabirekuriwe. Kubera iki? Uko ugitanga Imana nibona kitabereye, ubundi urayibwira uti ntege nke zanje warazibonye, nanjye maze kuzimenya. Ariko kubw'itegeko ry'Eklesiya rihari, nta kindi mfise ndiho. Ko banze bagucira amasakaramento seke bitabikunda kuja kwirega ngo bakikubabarire. Ariko Imana zikimeze, ni Imana yakandi karika. Imana ihindura ibihe, ihindura ibyase guhinduka. Ariko abana b'abantu turabo kwegisota kongo, turabo kwemeza gushira mu ngiro. Niyo mpamvu hari itandukaniro ry'umwene Aroni n'umwene Levi muri rusange. Hari itandukaniro ry'umuhereza nkuka n'umuherezi cyami. Umuherezi cyami ninde? Uwo Petero avuga muri Petero 1:9. Uwo umuherezi cyami ninde? Ni wa wundi aguhuza n'imigisha igaragara. Ariko rero ubugingo ubwacu uboherwa mu kwizera amaraso ya Kristo, mu kwizera ko Kristo yatubambiwe. Nibyo Paulo yabwiye Abaromani mu kigabane c'10, sibyo? Tubihererwa mu kwizera imbabazi zikomoka mu maraso ya Kristo. Iyo kiri mu cacu cese, amwe abantu bose bagaragara ku mugaragaro. Ntabwo uri kuratera ngo ucihane, burya si benshi bagenda bazitahura. Akarorero, ushobora kuba waracikiye ugacikira n'uwo mugabo. Burya icakiri gikomeye cyakweza ibindi ni gusambana kwanyu. Mugakuba waciye utwara inda ukavuga ati reka kwanyemanga gende mbe hafi yiwe, umwana azovukira hafi iruhande ya papa na mama, ugiye kwibwira nk'umwana w'umuntu umenga naco bitwaye. Mugabo umutima wanyu, uburyo mubanye n'icyo mutegekanye gukora, burya nico kibarengana.
ariko ni byiza kurwanya uruhande ko mwiyunga n'Imana mushingiye kuri sosiyete. Ntabwo bisigura none ngo umuntu yapfuye atubatse Kristo ugira ari mu muriro wese harabahawe kwihanira ku kanyuma, haraba Imana yarabye narabwiye n'abamizirima muvuga ngo ntibemera Kristo, hari uburyo Imana izobacira urubanza. Benshi ugasanga mbere basumbije amashikisi aho ujya Kristo yavuze ku ntara ya Sidoni na Tiri. So abakristo benshi nabwo muzi ko twacunguwe mu buryo budasanzwe. Mu nyandiko za Yesu Kristo, mu mvugo za Yesu Kristo, Matayo yaranditse mu kigabane cya 5 avuga ubuhigwe 8 twagenewe, siko ndiko ndigisha. Ariko Kristo wenyine ubwiyo ariko arivuga yaravuze ngo umutima w'umukamuri kuri jewe. Yivuze avuga ngo iki, namba ufise ijambo ry'Imana, namba wigishijwe ukamenya ukuri, umenye ko inzitiro zose ushobora kuzikurwako. Yaravuze muri Isaya 61 umutima w'umukamuri kuri jewe, kuko umukama yasize amavuta kugira ngo menyeshe inkuru nziza aboro. Aboro ni bande? Mwaza ko adafise amafaranga nanje nayifise, eka Imana yaranyemereye kwizoya. Kandi Imana naho tuyimana komeza nkagushima, unyiherijwe, unyihera ubwenge, unyihera ubutungane, undinde kumenekera amaso iburyo canke ibubafu, komereza imbere yani bipfuse nk'udahusha, ume kuramba, ume kuranirwa, undinde guhemuka. Ibisigaye n'inyongera ndazi ko bimera ubuntu. Ngo yandungitse kuremesha abo umutima wavunitse. Noneho umutima wavunitse niba imwe mutagira amahoro, imwe mutagira umugisha, ni twebwe bakahise, imwe mwihebye kubera amajambo mubwirwa. Burya hari ibintu bibiri byica umuntu, kandi hari ibintu bibiri bikiza umuntu. Hari ikintu kimwe kiri intambamyi y'umuntu, icyo watuza ururimi rwawe n'icyo wizeresha umutima wawe, ibyo nishobora kugukiza cyangwa bikakwica. Ko ni watura kupfuye urapfa ntakabutse, ni watura ko wagowe uragorwa ntakabutse. Ariko kandi iby'amaso yawe yihweza n'ibihushane by'Imana gushaka kuki amaso ariweza ngo kwa runaka wewe nubashuka niki utazi ko muri hari ubukozi bw'Imana, utazi ko muri hari ubwenge bwamushobora byose, utazi ko muri wowe hari ubudanga. Nimusore ukwiheba ukutamenya nico nica mbere mugendana. Tuje gucana igicaniro kiri mu gukomera, mukomere mudashingiye kubigaragara, mwoyoba mukomere mushingiye kukuri ku ijambo ry'Imana, kumenyesha abo umutima wavunitse, kumenyesha ko bari bagizwe imbohe barekuwe, ko bari bapfunzwe bugururiwe, anungika no kumenyesha umwaka w'ubuntu bw'umukama n'umunsi wo guhora kw'Imana yacu hamwe no guhoza abagandaye bose. Ikintu giteye ubwoba niki, umunsi wo guhora kw'Imana. Uwo nawe yarawumenye urimwo, yaje kumenyesha cyo gutuma tusigara tuhabwa mu ijambo ry'Imana, ariko nturamenyeshwa. Mugabo uyu munsi uri mu bwoba, murabwira ati no ihane ibyaha byawe, usigara ugendana n'Imana uciye bugufi bwose, uti rwose ugira ubuntu kandi utinya Imana, ibisigaye urabikubwira neza kw'Imana. Basi enough. Akindi kibura. Ibyo rero mutarabimenya, ibyo mutarabironka, muri ko muraronka. Biyavuga ngo Imana yarungitse Yesu Kristo kugira ngo ashobore kuremesha abagandaye muri Siyoni, ngo bambike urugori ahari umunyota. Iki ni
ni igicaniro cyo kuduhuza n'ubuhigwe bwacu budasanzwe tukitandukanya n'icyitwa ubukene n'ubutindi. Kristo Yesu arahari, ahubwo mukwiye kumenya ngo abigenza gute, abikora gute, niye nzira wocamo ugahura n'ubuhigwe bwawe, niwe buryo bwo kubikora neza. Izere Imana, emera Imana. Bambwira ngo Aburahamu yizera Imana, yiringira Imana, hatana agacu na gatoyi ko mutuma yiringira Imana. Ngo yiringira Imana yamuhamagaye afise imyaka 75 akagera ku myaka 90, ariko yubire y'umukama yamusanganije intsinzi y'ubuzima bwiwe. Uko pa yubire y'umukama itoba kuri wowe uyu munsi. Waraye amajoro urarusenga, none ukomeze wihebe, ukomeze ugandare, ukomeze ubabare, ukomeze utunture kubera iki? Kini igihe cy'ukahara munyota musigo amavuta y'akanyamuneza. Kini igihe cy'uko wambura impuzu y'ikigandaro ukambara umutamana, ubu ni nazo bw'Imana, ukugwa kw'intuntu n'intimba uhabwa itoto n'itotari. Kandi Imana iratubwira ngo nimamara kubibona umwebwe nyene ubwanyu ni mwebwe muzisanurira imisaka ya kera, ni mwebwe muzotera intambwe mukabyura ibyasenyutse. Ngo muzokongera kubaka ibyari byarayogeye, musanure ibyari byarasenyutse kuva na kera na rindi. Ubwo bubasha tubuhabwa ryari? Ubwo bubasha tubuhabwa niki? Ubundi aya n'amasezerano, kandi Imana isezeranye ibitanguye gukora. Mbwo Imana itanguye gukora itanga itegeko ry'icyo umwana w'umuntu nawe abwirizwa gukora. Nk'ubu nk'akarorero, Imana iravuga ngo wowe ubabaye utunuye, ngo umenye ko umunsi nakugarukiye ngo abantu bose bazokuraba nk'urubyaro wahetsakiwe. Ariko nizi igasanga uri umusambanyi, igasanga uri imboregwa, igasanga wabaswe n'itabi, niza muri ijoro igasanga uri kurisambanya kuko ubyirirwamo no mu ijoro cubiraramo, igasanga ijini zatonze nk'izitonze nk'umuswe utonze ku mubwimba, bizogenda gute? Murabe niki cyo kunsanga igihe sinziriye, cagiye impwemu yanje yari iriko irakora yonyene, ikirya usengera nikirya ubitse mu mutima. Mureke kugurira ibyanzo ibyonyi, agahimbare kawe gwanira ko kaba mu mukama uzobuhiriwe. Biravuga ngo nzonezerwa cyane mu mukama, umutima wanje uhimbagwe n'Imana yanje. Gwanira agahimbare k'Imana muri wowe. Ngo kuko yasharije n'iryambagwa by'urukiza, akanyambika umutamana w'ubutungane. Nta muntu yambaye ibyambagwa by'urukiza yama muri yo ndagowe, ndapfuye, ndamenje, zanteye ubwoba, byananije, byanduhije, ndabivuyemo. Umbonera gute? Ndawereye, mvuye ntabyaye, mvuye nagizene, uruwa mbere cyangwa uruwanyu. Akanyambika umutamana w'ubutungane, dushobora kuba witegurira kuba umuhigwe, ukigendera mu binyoma, ukigendera mu manyanga, ukigendera mu bwangushi, ukigendera mu bwambutse n'igikunda.
ariko Bibiliya irambwira muri Izaya 61 ngo nka kurya umunega yambika urugori, umunega yambara urugori akamera nk'umuhereza nkuka, nka kurya k'umugeni yitatse udusharizo tw'agaciro, niko n'Imana ije kukugenza. Murumva ko ari igikorwa kikubako gikozwe n'ubundi. Hari ico Imana igambiriye gukorera ubuzima bwawe, nutayihemukira, nutayiryaryaye, nutayitetereza, nuyizigira, nuyemera, nubyatura, nubyiringira, hari ico Imana igiye gukorera ubuzima bwawe. Kandi hari ikindi ca kabiri Imana igushiramo, ngo nk'uko isi iserura imigondoro, ngo umurima nawe ukameza imbuto zawo, niko Mukama Imana azoserura ubutungane n'ubuninazwa imbere y'amakungu yose. Nimureke Imana yitwa Imana, mureke Imana ikore, kandi ikore ibitangaza byayo. Ukwiye kwishimira ko atabwiza, atabutunzi, atakazi, atamuntu akomeye ashobora kuguhuza n'ubutunzi wagenewe. Kanatsinda abana bantu turabishimira, bwaca bagahwera, bwaca bagahemuka, bwaca bagakena, bwaca bakatweshuka, bwaca mugabe Imana iragusangana mu makuba. Ikosa dufise nuko twayimye umwanya turi muri ibi canke biriya. Numara kubika icizere cawe mu Mukama, Imana nayo izoza ikubike mu cizere cayo. Ni ukuvuga nabo ukwizera kwawe, ukwemera kwawe, kwihangana kwawe, ibyishimo byawe bishingire mu Mukama. Umukama nawe acaheza yature ko anezerewe icuri. Ngo kubera wewe, kubera Siyoni sinzonoma, kubera Yerusalemu sinzoruhuka, gushika ubutungane bwayo butamanzura nk'umuco, urukiza rwayo nago rukamera nk'ikimuri caka. Ni ukuvuga Imana iziga umuhigo ushingiye ku munezero wacu. Niki wokora ngo Imana ihiga umuhigo ushingiye ku munezero wawe? N'ibitekerezo wamana, iri joro wabyutse wasize uburiri, abandi bararyamye, turi saa sita z'ijoro, saa 7 irenga iminota 4. Ntiryari ikwiye kugupfa kubusa. Ngo muri ico gihe Imana izokora ku buryo bw'uko amakungu yose abona iki ubutungane bwawe aho bushingiye. Kandi ubwo nibwo buryo bwiza twamamazamwo ububasha bw'Imana. Ubwo nibwo buryo bwiza twaguramwo ubwami bw'Imana. Gwami bose nabo babone ubuninazo bwawe, ngo bazokwita izina rishasha rizova mu kanwa k'Umukama. Ibyo nibyo tuje guharanira, nibyo tuje guharanira, kuko rirasa n'ukwezi kwa 12 tugira twinjiremo. Rakera yapfuye yavuze ngo ni Benoni umunyagahinda, Yesu aravuga ngo ni Benyamini w'igikundiro w'amahirwe. Ngo uzoba urugore rukayangana mu minwe y'Umukama, ube igitako c'ubwami mu biganza by'Imana yawe. Ntuzoba ucitwa intabwa, kandi intara yawe ntizoba icitwa gahinga. Uzokwitwa ariho gahimbare kanje, intara yawe nawe bayite intarugo, kuko Umukama uzomuhimbara, intara yawe nayo ironke umunega. Ngaho dukurira ubudahangarwa bw'Umukama, akavuga ngo ku mpome zawe ndahashize abarinzi baharinda imisi yose, haba ku mutaga haba mw'ijoro, ntibazokwigera bacereza. Mwebwe muza muribukiriza Umukama ntimuruhuke. Igihe kirageze aho tubwira Imana ngo ibyo tutaronka muri iki gihe biturasinya guhora ku ngoma. Ngo ntimubahuke mureke Umukama aruhuka atabanje gusubira kuvyura Yerusalemu, yongera atume ininazwa kw'isi. Kubera iki?
kuko Mukama yarabirahije ukuryo kwiwe n'ukuboko kwiwe kutananirwa ati singisubira guha ingano zawe abansi bawe ngo bazirye, abanyamahanga ntibakinywa umuvinyu mushasha wabiriye akuye. None rero ko Mukama yabirahije ukuryo kwiwe n'ukuboko kwiwe kutananirwa, ko atazosubira kuduteranya n'ibyonyi, atazosubira kutunanirisha buri kintu na kimwe kibi, muze duhagurukire kwizera kwacu, kwizigira kwacu, muze duhagurukire mu bubasha bw'Umukama aduheshe umugisha ubuzima bwacu, imiryango yacu, mu kwisubira ko tugatandukana n'icyo cyose cyadutandukanya n'Umukama. Ubundi gucana igicaniro cy'ubutabazi kiduhuza n'ubuhigo bw'ubuzima twagenewe birasaba kuba wewe, birasaba kuba wewe. Ntibisaba yuko uba uri umugabo ashaka ko bawe, uri umugore ashaka ko bawe, cyangwa bisaba kuba wowe kugira ngo imbaraga y'Imana, ubutware bw'Imana, ububasha bw'Imana bwashyizwe muri wowe, ubundi nibwo budahangarwa bwawe, niyo nyenyeri yawe bije ahabona. Ibyo birashingira kuri kwa kuri k'umutima, birashingira kuri bwa bubasha bw'ubuzima, sibyo Kristo buba bugundanira muri twebwe. Ubundi hari ibintu bitatu, hari ibyonyi bitatu bikunda kubana n'abakristo bikabatandukanya n'ubuhigwe bagenewe. Icyonyi cya mbere ni kutamenya ububasha bw'Imana yacu. Uyu uri kurasoma mu Batesalonika ba mbere mu kigabane cya 5, baningene Pawulo yababwiye ati mureke kukinata, ahubwo musenge, mwongere musenge kandi musenge ubudasiba. Si gusenga gusa, ahubwo iruhande yo gusenga mwongere munagire n'umutima wo gukenguruka. Iyo umaze gusenga Imana ugashyiramo iyiturufu yitwa kwikengurukira ku curi, ubundi wiyuhirije no kubyo ukeneye kugira ngo ugire imibereho myiza. Benshi rero mwasanze mufise imitwaro runaka, muranga gusenga Imana, muca mushima kwidodomba, kandi umutima widodomba Imana ica iwuhunga. None wowe wari ufise ukwidodomba muri wowe, wari ufise gukekeranya muri wowe, kuko iyo ukekeranya ubuzima bwawe wabusa n'uburi mu bisebuzi. Ni nabyo Yakobo yavuze mu kigabane cya 5, yavuze ngo nimba ubabaye, nimba ugowe, nimba ushonje, byose bigaruka muri vuga gusenga, uko akurungika ku Mana. Agera ku rwego umurongo wa 10 avuga ngo iriya ari umuntu nka twebwe, ngo ariko wagize umwete mwinshi wo gusenga, ngo araheza ngo agire iki? Abwira Imana, afata imvura ngo ntigwe, iraheza imvura ntiyagwa. Ni ukuvuga buri kintu kimwe cyose wipfuza ko kiba, nikiba gishingiye ku butungane, kikaba gishingiye ku kuri, kikaba gishingiye ku rukundo, kikaba gishingiye ku neza y'ubwoko bw'Imana, Imana ugafata umwanzuro wacu, iragutera iteka, iraguteturura, iraguhuza n'icyo umutima wawe wagambiriye gukora, ariko ibanza kuraba inyungu y'abagukikije. Iyo niyo mpamvu niyo tugwara tugasaba Imana ngo idukize kubera iki? Hari abo tugifitiye inyungu, hari n'ibyo tutarakora kuri iyi si kandi ibwirizwa gukora. Nibyo Imana ifise benshi bazobikora, mugabo natwe nimba ubwo butunzi yabusize muri twebwe ntitwari bukwiye kuzobusubirana mu ijuru. Murumva ko twaba twabaye abasuku bimbura kimazi. None rero intambamye ya mbere, iconyi cya mbere kikubuza guhagara mu mahirwe yawe uko ari 8 mu buhigwe bwawe, sibyo? Niki? Ni kutamenya ububasha bw'Imana yacu. Ububasha bw'Imana bugaragarira mu guca bugufi kwacu, mu kugira umwete wo gusenga, mu kurondera Imana, no mu gusengera mu byo twizera tudakekeranya, kuko ngo iyo umaze gukekeranya biba bimeze nk'ibisebuzi. Icanyi cya kabiri gikunda gushikira abakristo, bikanka yuko buzura mutima mwiranda, bikanka yuko bahabwa ubuhigwe bwose bagenewe, n'iconyi gishingiye ku gihe n'ikibanza c'amavuko yawe. Uriko uraraba mu nyandiko za Dawudi yaravuze ngo mama ubwane wasamiye, iyo bariko aritandukanya n'iconyi kimuteza ibyaha, akabwira Imana ngo nubwo nagerageza. Iyo agomba kwitandukanya n'iconyi c'ubukene, ubupfuvyi, gutabwa, yaravuga ngo mawe akimbyara, ngo ku birenge byawe niho yanterera. Ni ukuvuga yamanye icizere, yamanye amajambo avuguruza icitwa icoza kumuca intege, kimutandukanya n'itegeko canke n'urukundo
urukundo rw'Imana. Bibiliya iragaragaza umugabo yitwa Koroneliyo mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa mu kigabane ca 10. Koroneliyo ngo ari umuntu yubaha Imana, akagera ku rwego n'abasuku biwe babona ko yubaha Imana, ngo arafise ingabo ijana yagenanaza, ngo aricara agasangira n'abasuku biwe bakaryoherwa. Wikindi gihe Imana aba arisanga Koroneliyo. Yamusanze kubera iki? Yamusanze kugira ngo ishinge intahe ko no mu banyamahanga hariya bemera Imana. None rero wewe wumva ko umaze kuba umunyamahanga, wafatanywe itongo uroga, wafatanywe itongo usambana, wafatanywe itongo wica, uri mu mpimba, uri mu bitaro, uri ibyo urimo byose, uri mu nabi, uri mu merekeza y'ubugumba kubera inda wakoroye, ubwicanyi wagize, abapfumu wagiye ko, buri kintu kimwe cyose wewe wumva ko wamaze kuba umunyamahanga. Ndakuzaniye ijambo ry'ubuhanuzi rikubwira ngo ongera ugaruke. Kubera iki? Kristo Yezu nta kindi cyamuzanye, ni twebwe abanyamahanga. Nta kindi cyamuzanye, ni ya mitima ivunitse n'izandushe, niba abanyabyangiro nibo bamuzanye. Ko ari bo bamuzanye, nawe urimo, nanjye ubwanje ndimo. Ongera rero ugaruke mu rukundo rw'Imana. Amavukiro yawe areke kuguteza igisuzuguriro, amavuko yawe areke kuguteza agahinda, amavuko yawe areke kuguteza iryonyi. Oya, kuko mwibuke neza ko na Burayimu na Imana yamutoye yamaze kuba ingumba. Imutora kandi afise isezerano ryavuye mu bapfumu no mu bakonikoni rivuga ko Burayimu asa n'uwuzoba igitutu cy'abandi. Burayimu atazogira iki? Atazobyara. Ariko yarabyaye, abyara mu gihe umuryango wiwe isi itari yiteze ko yobyara. Twaho turavuga ngo ni nyuma y'imyaka 40 ngo bari kurose Sariske ibarinda y'amahitamo, ariko Sara yarayibarutse aratera igise neza ku myaka 99. Icya gatatu kigaragara nk'icyonyi kidutandukanye n'ibyo twagenewe, icyonyi kidutandukanya n'ubuhigo bwacu twagenewe niki? Ni imibembe tugendana mu mutima. Imibembe tugendana mu mitima iratubuza kuba intwari mu byo tujejwe. Duheje kubona igeneza yavuga ngo yemwe abibukiriza umugama ntimurambirwe ngo ataraha amahoro i Yerusalemu. Ndababwiza ukuri, mu Wami wa 2:5 havuga umugabo witwa Hamani. Hamani yaragwaye imibembe mugabo yagerageje kuba intwari mu byo ajejwe. Iyo uri intwari mu byo ujejwe, Imana iragusanga. Ku munsi umwe burya Hamani cyamutumye atabagwa ngo Hazari yararashe umwami kuko ari intwari ku rugamba kandi yarasanzwe ari ingabo, ngo ararasa asanga arashaka. Imana igirwa kimuha igikundiro mu ibanga. Umusukukazi w'umugore wiwe, injoreke y'umugore wiwe iramubwira ati uwacu uzohakora ubutabazi. Yarabuhakuye. Mugabo rero ubutunzi budasanzwe buri mu nkuru yawe n'uwo mukobwa ni kudasuzugura ijambo rivuye mu kanwa k'icyaremwe muntu. Igihe cyose udasuzuguye ijambo, Imana idukisha ijambo, Imana itugaburirisha ijambo, Imana ituvurisha ijambo, Imana byose ibiduhera mu ijambo ryayo. Igihe cyose udasuzuguye ijambo ry'Imana uhabwa umugisha. Umugani ya Salomo 24 hari ijambo yavuze ngiye gusozererako. Yaravuze ngo umugani ya Salomo 24 umurongo wa 23 ngo si byiza kuraba igihagararo mu rubanza. Hamani yari afise ibibembe, Nahamani yari afise imibembe. Inshoreke y'umugore wiwe karakantu agapfubyi banyaze, yaraba igihagararo, urubanza rwari kumwomera, imibembe bari kukumana. Hari igihe bizaba ngombwa ko ijambo rivuzwe mutarabura rivuze, ahubwo muryumva mukaryizerera musanze ari iry'ukuri. Nimwasangaho rihuye na Bibiliya mukaryizera ijana ku ijana, mugaheza mugahabwa imigisha yaryo. Yaravuze ngo uwo kubwiye amajambo y'ukuri
abakweretse urukundo rushitse. Umenye gutandukanya inabi n'ineza, muhabwe umugisha no mu gwiza. Mana nyine amahoro twishimire twese, maze iki gicaniro cyo kubaka uruhimbi ubwo guhererwa ko ubuhigwe bwacu bwose twagenewe tugatandukanya n'ubugome cyangwa ubukene bwose bwatujeho cyangwa bwatuvogereye, ritwerere, ridutandukanye n'inabi, riduhuze n'ineza, ridutandukanye n'umwijima, riduhuze n'umuco. Ariko wirukane ibibyanzo zibiri, ibibyanzo wugarire aya marembo yazinjiriramo icyonyi bigutandukanya n'ubuhigwe bwawe. Kutamenya ububasha bw'Imana yacu, iyo utabuzi usengera mu migirwa, usengera mu mico, usengera muri doctrine, kandi umenye igihe n'ikibanza cy'amavuko yawe. Umenye ingene ukwitwara umenye uti ndi umunyamahanga cyangwa se ndiwe. Umenye ingene uhagararira agaciro kawe, hama kandi ikindi nacyo uha agaciro ijambo. Numara guha agaciro ijambo, ibyo wizera, ibyo wemera bizokubera byo, kandi uzobuhiriwe mu mutima wawe. Imana iduhe umugisha, Imana iduhe ubwiza, Imana iturinde kubabara, Imana idutandukanye n'ibyo itwagurira imbere, iduhe umunezero, iki gicaniro kitubyarire umusaruro. Mu izina rya Yesu Kristo duhabwe umugisha n'ubwiza. Amen, amen, amina, amina. Imana nyine amahoro itwishimire, itunezereze, idukize indwara, itubohore, iduteturure, idutere iteka, iduhambure imigozi y'igisokuru kibi. Iki gicaniro uyu mubavu umota neza, utuma Imana idushobora ku imigisha y'ubwoko bwose. Nimwihebure, nimwihebe, ineza iracyari y'Imana kuri twebwe. Amen. Amaraso ya Kristo adushyire ku kimenyetso cy'ubudahangarwa. Umutima w'Imana abe muri twebwe kandi akorere muri twebwe. Uyu munsi utubere umunsi w'igitangaza.